yuko bidakunda nta numwe twari gusigaza inyuma. Hanyuma ntivyoroshe kubahuza n'ivyo urazi ko bazimvye twakora abarinzi bakomeye kandi bazimvye mu gico ndabashimira bose barundi nuko batahura ko abarundi. Hama igikorwa turiko turakora ni igikorwa c'uburundi gihiteka abarundi baba bari ngaha cyangwa mumakungu. Bisigura ngo umuntu mbere yo guteza imbere umuziki navyo birabaraba. Nubwo bageze kure nabo harahandi bagikeneye gushika. Nico gituma rero igikorwa twatunganije c'umuziki uhuza abaririmbyi ne kugira ngo tubafashe nabo aho bageze batera indi ntambwe. Uravye muri usangi nk'abarinzi bakunda gusohoka igihugu cyane si benshi, ariko uhereye nko kuri FIZZO na KIDUMU turamaze kwakira akatari kake muri Amerika, ariko twifuza ko twakira abaririmbyi nka bose bariko baragerageza gukora neza kugira batera intambwe. Hama rero ico nyene uziki batandukanya nico catumye tugira icyumviro cyo kubahuza. Erega bijya byuko abantu batumvikana kuri kina kiriya nivyo bigaruka bigasubiza inyuma ubundi aho kumuteza imbere. Twebwe rero tugomba ko tushira hamwe ingufu kugira ngo bose bumve yuko umwe wese mu vyakora akeneye mugenzi we. Rero uko kutumvikana bavyita ngo ni mihari ngo mabifu singene bavyita ngo mu muziki w'abarundi. Ivyo ni bisanzwe birabaho kose, mugabo twifuza ko badufasha tukaja hamwe. Igihambaye no babwira nuko nta numwe yatugoye, nta numwe yatubwiye ngo je nafise icyo mfana naka ngo nitwohurira kuri scene. Urumva rero bijya bapfa bitandukanye n'igikorwa nyezina bakora. Bisigura ngo rero icyo tugiye gukora gihuza abarundi bose umuziki ni ikorwa ciza kuko buca tubona neza aho abarundi bageze, natwe tubereke aho dushobora gufashanya no kubashikana. Ico no bashimira bose nuko baduhaye sponsor. Murazi ko bazimvye. Ego twarabahaye akantu nyene kabafasha kwitegura, mugabo babikoze n'umutima mwiza wo gushigikira kino gikorwa kandi bagikunda. Hama ikibazo gira kabiri wavuze uti none igikorwa kizobandanya ni cambere ni cyanyuma. Ni Diaspora Homecoming 2022. Urumva yuko hazoho na Diaspora Homecoming 2023. Nikorwa dutanguje rero kizokwama kibaho buri mwaka duhuza abaririmbyi bose, ariko kandi tukabwira yuko ibi biberenga tugomba kugira ikintu c'intango kugira ngo ibi biberenga bizabere muri etazini. Bose uko bari ngaha tuba twari muri etazini babikore nk'umwuga, baca amafaranga, bakora akazi, bamare nk'amezi 3 bari ku kazi, hanyuma bivyaza umusaruro. Rero nico gituma cyo ndabashimira nuko bataravye ivyo no munsi baraba n'ivyejo. Ejo rero ni heza turavye naho tuvuye no munsi. Intumbero ya DICOBU muri kino gikorwa no guteza imbere umuziki w'uburundi, kuko twarabonye neza ko dushobora kuvyaza umusaruro. Murazi yuko twashizeho DICOBU Music Award yabaye Don Brighter akaba ari yatanga igikombe akaronka imodoka nziza y'agashimwe. Bisigura yuko rero turifuza kubandanya cyane kugira ngo dutere intambwe abaririmbyi b'abarundi. Urabona yuko bamwe batarashikaho bifuza gushika kugira ngo nabo bagira ahantu umwe wese agenda n'imodoka nziza afite inzu nziza, uburyo buboneke biciye muri ico gikorwa cyabo cyo kubateza imbere umuziki wabo. Murakoze. Hama rero cyashimira president wa diaspora kuko turiko turakorana cyane muri kino gikorwa, kandi twakoranye n'ubu tukiri kumwe muri Diaspora Homecoming 2022. Murazi yuko rusanzwe dufite hari abarundi baba hanze, naco gituma tubikora. Rero twezokoma tubikora imisi yose imbere yuko indwi hari abarundi baba mahanga itangura. Tuzotangura ico gikorwa cha Diaspora Homecoming event zizoza ziraba buri mwaka. Murakoze. Sinibaza none akazi k'abanyeshamakuru ntimwaje aho bana wakata akazi mufise muri ko muradufaking, nimba muri ko murakora akazi nkuko nyene mubivuga mubituvugira, cyo ndabashimira ko mubikora kuko jewe ntaraza navyumva hose bivugwa. Narumva ko muri ko murabikora, muri ko murabivuga. Rero ko mwakoze akazi Imana ibahezagiye, namwe mwaraduhaye support, ntaba mahera nta buryo tworonka twobahereza, mugabo mubikora kubera mubitahura akamaro n'agaciro ka kino gikorwa. Imana ibahezagiye. Ibisigaye bindi umwanya urakwiye, kuko ufashe indwi zibiri ibintu bivugwa nuwo fata umwaka, ahubwo ufashe umwaka bacavyibagira. Reka tunyarutse rero muri zindwi zibiri ni umwanya wo gukora. Utaravyumva tubivuge, tubikore bimenye. Hama ikindi naco naho twomara umwaka tubivuga uzoza ni wa wundi nyene. Abantu ntibahinduka. Abazi Satibi, abazi Kidumu, abazi Fariyazi ni babandi nyene, ibikorwa ni vya bindi nyene. Abazi Don Brighter ni babandi nyene. Gusa ndizigiye yuko ata murundi numwe atazoba yamenye ivy'iki gikorwa mu ndwi zibiri, kiretse
wa wundi nyene adakurikirana ibijanye n'abarundi canke ibikorwa by'abarundikazi. Murakoze. Muri usangi inguvu nyinshi tuzishira mu gwaruka kuko nibo Burundi bwejo nibo kazoza. Nico gituma duhere mu vy'impano urabona turi mu vy'imiziki ariko si domaine gusa turimwo, turi mu vya miss yabigeme bakaranga si vyo gusa turimwo, turi mu bijanye na education. Focus yacu nyambere no kugira ngo dushireho inguvu mu bijanye n'indero n'inyigisho kugira ngo abana bige bagere kure ntibacire hagufi amashuri bagere kure cyane hashoboka. Ikindi naco nuko tugomba ko aba bana b'abarundi bakura atari banyamwigendako. Nimba hari kibazo gihambaye cyane kigora abantu ningene umuntu ashobora gutera imbere mu karere ntatera imbere nk'umurundi gusa urashobora gutera imbere gusa nk'umurundi mugabo ugasanga mu karere nta numwe akuze. Twebwe rero tugomba ko abana b'u Burundi bakura ari abantu bazwi mu karere. Naco gituma duhere mu by'umuziki tugomba ko habaho kugera kure ntibe mu barundi gusa. Duhere mu by'abigeme tugomba ko habaho ico bita network nkabigira bya Miss Burundi wese twateguye nico bita ni kiraro gituma abana babigeme baja ku Burundi vyoroshe kuko nko bari mu yiga evenement s'abarundi gusa abandi ba Miss bindi bihugu baramaze gukorana na Miss Burundi USA n'ubari ku kivi. Miss Burundi USA ariko arakora n'ugwaruka rw'abarundi mashuri atandukanye nukuvuga twe turiko ducinzira ibi turiko turakora vy'umuziki ni kugira ngo ducinzira gusa abantu bashobora guca nkuko nabivuze nitwabikora muzobibona mu mwaka uza ndizigiye ko atazobora barinzi nka batanu bazo bari muri Amerika bariko barazunguka intara zose kandi bazo bariko babikora nk'abarundi gusa bazo bariko babikora n'abandi baririmbye bakarere no ngaha ai harabo twatumiye washaka abarinzi bakarere bashobora kuzoba bahari mwarabibonye bimwe bisigura yuko intumbero yacu rero no gucinzira mu gwaruka turucira inzira ugwaruka rero nukurukorera bigiye bakunda inkino tukabanza twacisha muri byo nyene bakunda hama tukabaganiriza inyuma y'ibi rero haraba ama conference inyigisho ihugurwa kugira ngo twigishanye twongere twibukanye tumenye ingene twovaho tugere n'ahandi. Murakoze. Urukundo nta kindi dukundane gusa tugire urukundo dufashanye dushigikirane ico nico kiruta ibindi. Hanyuma gukunda igihugu bisigura urukundo vyose gakwa mu rukundo nta kintu kimwe ko dafite urukundo hama navyo iby'amafaranga n'uburyo biza ubwanyuma hama nkatera akama abantu bose kuza muragisha bita volontariat. Hari abantu banka gukora ikintu ngo utampaye ngo 2,200 ngo sinda guposta ngo singirike no ivyo vyararenganye. Kora igikorwa hamuhembwe kucyo wakoze urindiye yuko wanza kuguha ntubuzishuri kurakora. Rero nkababwira yuko simisi yose dukorera amafaranga muri Amerika ndashobora gukora indwi yose ntahembwa kugira ngo ngire network ngera ahantu ejo naho nosaba ikintu bakakimpa. Ugwaruka rero nukuza murumva yuko imisi yose dakorera amafaranga no gukora hama ukerekana icyo ushoboye ukerekana impano hama abantu bakagufasha bihereye aho nyene ugeze. Murakoze. Ujya mukobwa muha ikibazo nta mukobwa yabacije vraiment muha ikibazo muha tubaze nawe nabaze umugambi dufise no guteza imbere no gushigikira umuziki w'u Burundi. Hari abasanzwe babikora hari ababitanguye tugomba kubashigikira tugomba guhera aho baje tukabashigikira kubikora nako rimwe nakubwira samahera gusa dushoboye kubafasha nk'akarorero nk'abarimvye 10 bakagera cyane muri Amerika gukora akazi. Je ndazi neza yuko twabiteguye neza aho tuzoba tubateje imbere. Guteza imbere umuntu sukumuha amahera gusa urashobora gukora ikindi kintu kamushigikira hamuti none mufisabo muriko muratagetinga. Twebwe muri kano kanya bizovana n'ingene bino biteramo bigenze turiko turabumwe wese ngene yavyitwayemwo uriko arashira imbere amahera uriko arashira imbere amahera gufashanya no gushigikirana turaba umutima w'umuntu kuko iyo ushira imbere amahera cyane birerekana neza naho wotera imbere ntiwofasha abandi ko ukunda amahera cyane si vyiza. Twe tuba tugomba kuraba yuko habaho gutandukanya ibintu umwanya w'amahera n'umwanya w'igihugu biratandukanye. Igihugu uracitangira simisi yose ubikorondera amafaranga mugabo abo tuzoba tubona ko babishoboye abo tuzoba tubona yuko bashobora gutera imbere kurusha abandi hama bakagaruka bagafasha abandi abo tuzobafasha uko dushoboye na cyane mu kubarondera amaviza atari yo gutembera amaviza y'akazi kuronka viza z'akazi. So viza ziratandukanye muraziza hari uko nka viza ugiye kwitemberera na viza ugiye gukora. Twe tugomba abantu twara bagende gukora baca amafaranga bateza imbere umuziki wabo w'igihugu n'akarere. Murakoze. Ni Alvin Gucci ku bwa Hitop TV mu muryango waguse w'abataranigwa. Nashaka kumenya bivanye na DICOBU mwafashe icyemezo cyo gufasha abaririmbyi mbe kuri concert mugiye gutegura mbe aba upcoming ko mutabiyumviriye ko mugiye tuba dufise aba upcoming bariko barakora neza. Aba upcoming yego abaririmbyi bariko baraza bakizamuka. Nakoreye ko cyane ku baririmbyi bafise amazina kandi ndahariya mu mahanga usanzwe babazi cyane. Urakoze abo bakizamuka rero
twebwe nka DICOBU ntitwohera ku mutumba tuzamura abantu ivyo byo tugora tugomba bamwe bakoze erega kugira ugere haji warakoze barakoze bajya bakoze kugira aho batubabona bajya bakoze kugira aho tuvuga ati ubu turamubona abo niwe tugomba guhera ko kugira ngo tumufashe abandi nabo bakizamuka abo upcoming nyene nibagira aho handi tubabona tuzobabona bisigura ngo nibashiremo inguvu ntibarambigwe hari umuntu agoma yibaza ngo ntashigikiwe ntaco nokora aho urumva nimba uzokora kwera ushigikiwe nta nico wovamo kora kujya nyene ukimeze naco voice yawe ikoreshe mu karere abantu bakwemere ku mutumba nyumba kumavuga ati twafise umurimvyi urangiranwa hano bakuduza kugira ahantu niko bigenda muri usanga rero nabo ntitwabibagiye hariho nabatwandikiye ko twobashiramwo mugabo urumva uburundi bwose ntitwobushiramwe cyarimwe tugende buke buke hanabandi tutashizemwo mbere kubera twabibagiye mugabo turazi neza ko bari ku kivini je no batera intege tuzobafasha muri kazoza iyi diaspora homecoming event ntihagaze no munsi zo kwamaho buri mwaka utagiye mu no mwaka zoja mu ndi mwaka murakoze DICOBU dufite ibikorwa byinshi bwa mbere DICOBU turi ku kivi turakora ibikorwa bitandukanye muri ino ndwi hari abandi baba hanze turafise ibindi bikorwa tuzohora n'ugwaruka cyane ko nabivuze inyuma yaha twashaka kugira amanama atandukanye niyo tutagutumira muga tugatumira abandi ntuze widoge tuzoba twatumiye umuntu tubona yuko dushobora gufashanya kugira tugere kuri ca kabiri ibikorwa by'ikigongo nitwoza kuryoherwa gusa ngo amadutahuko turifuza gukora abantu mu bitaro uwo n'umugambi twategekanije nibaza ko ejo zobatera kamo twagenda kuri ico gikorwa icya gatatu turifuza kurihira ibikoresho by'ishuri abana b'imfuvyi n'abana nikora intara tuzobikoreramo sindayivuga ntiturayimenya ariko ivyo ni ibikorwa bibiri bitandukanye nibi tuzokora imbere yuko dusubira inyuma murakoze cyane ku ico kibazo imbere yuko ndacishura mu nkunde mugambanze nakire mwene wacu Samuel niteka ntangere kubw'uburongozi bwa diaspora ndose bwo kuvuga yuko tumwakiriye kandi ibikorwa akora muri Amerika tubishigikirana cyane cyane yuko tubikurikirana byinshi yabyivugiye ibyo atavuze navyo muzovyumva ejo ariko turamushigikiye cyane kandi tumukurikiranira hafi kandi n'ishirahamwe ryiwe n'abantu bariko bereka akarokeza uburundi n'abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo bakurikire kano karokeza hama nciye nishura ku kibazo mudushikirije nagira ndababwira yuko ico kibazo ubundi ibihugu byose birafise amategeko ingene bitunganya ibintu bijanye n'amaviza ariko ico nagomba gushikiriza nuko uye hariho abarundi baba hanze bariko berekana ishusho nziza y'igihugu bizotuma n'ivyo bihugu tugenda tuvamwo bigira ukuntu byorosha ingene bitanga amaviza kuko ahanini nimba uno musi ari ibibazo runaka byatandukanye nuko hageze igihe twebwe abarundi nyene twerekana ishusho atari nziza ku Burundi bica bituma ivyo bihugu bidufatira ibihano canke biraba ingene abarundi bashaka kuva ngaha aya bagenda hanze bibagora rero nibaza yuko ubwa mbere nko kuri diaspora ico dushaka gukora nukwereka abo banyamerika batatanze iyo viza yuko Uburundi ari igihugu gikomeye kandi abantu dukundana kandi dushoboye kandi tuvyerekane tubanje kwerekana abanyamerika abarundi baba muri Amerika ivyo bariko baza gukora muri kino gihugu ivyo ndazi yuko bikontribua kugira ngo ishusho y'Uburundi mu makungu ihinduke murakoze murakoze cyane